uko uyumvira igiteramo ko kizogenda niko vyagenze, hari vyakugoye, vyagenze gute musanga? Ntabwo byabaye ijana kwijana nkuko nabishaka, ariko kameme 90% twaranezerewe. Hari vyavuzwe vyinshi cyane, naje kubwiyanje nakwirondereye urambwira ati ivyo bintu si byo sinzi naho babikuranye, kandi ifoto kuri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bagufatiye mu Kirundo ubwo amadeni agiye atarishwe. Uduha umuco muri rusange kuri ivyo bintu? Narabibonye nanje, benshi barabindungikiye, ariko ntabwo byigeze bibaho vraiment, ntabwo turigera dufatwa n'umuntu n'umwe. Mbara n'umuntu dukeneye n'ubu turi hano, ntabwo ndavyibaza. Turi abantu dukora, turi abantu kugira ideni, sinibaza ko hari ikintu ari gitangaza kirimo, ahubwo banyene gufitirwa amadeni. Iyo ufitiwe ideni hari abantu bajejwe ivyo bintu, abakozi b'igihugu batunganiriza buri muntu wese atabo batarenganije. So sinumva aho hantu ko hari gutegura igiteramo akaba ariho na staff ikavamo kaja kuvuga yandi majambo, naye impanuro wotanga nkuko twabonye Nelly Nat na Oscar bavuga amajambo, kandi twe tuzi ko bari muri staff yawe. Abo bantu sinzi, urumva umuntu nabivuze, umuntu avuga ibintu ashaka, ariko ikintu mpagarako cyane, reka duhagarare ku bantu nka Brarudi, tuvuga abantu nka ba Happy Famba, tuvuga abantu bagiye binjiza abaririmbyi bakomeye hano, tuvuga abantu nka za abo bantu bamaze kubikora, abantu nka ba Pole, urabona barashobora kuvuga ikintu ukacumva kubera ko babisemo experience, sivyo? Ariko urambwira ngo Smith yavuze, Smith ninde yakora iki, ivyo bintu arabimenyereye, uravyumva? So ariko iyo umbwira ati nkuba ati Brarudi urabona yaragiye hano iravuga ati dufatiye ku kuntu dukora pre-musique, uriya muntu uriya mujene yarakwiye kubigenzura, no chanza ngaho imbere nanjye nkavuga ati impanuro zanyu nazibonye kubera ko they know, they have experience. Ariko urambwira nk'ubu jewe ndiko ndagenda nkomanta Nelly Nat ntawenzi jewe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe numwe mu gwaruka rw'abagwizatunga, niko no bivuga. Ndakuramukije Jean. Ndakuramukije page. Meze neza cyane. Meze neza bro. So twari twakoze ikiganiro bwa mbere ukiza gutegura igiteramo mu gihugu cy'u Burundi. No musi igiteramo caraheze. Vyagenze gute muri rusange? Muri rusange vyagenze neza. Twari ko tuganira n'abanyamakuru bagenzi bawe benshi nabo baruhare. Tubabwira how happy we are ku bw'ibiteramo twakoze mukadushigikira, abarundi bakavyitabira, tunezereje no kubona uko resultat. So uko uyumvira igiteramo ko kizogenda niko vyagenze, hari vyakugoye, vyagenze gute musanga? Ntabwo byabaye ijana kwijana nkuko nabishaka, ariko kameme 90% twaranezerewe. Izo 10 nazo zari izaho tukiri gutangura, taramenya inzira zo gucamo nziza, haraho nyene twagiye nabi birumvikana. So show yarabaye yaraheze, twitege nk'indi ryari muri na campaign? Ukwezi sindi bukumenye neza, ariko amezi si menshi, hari bube nka 3 canke 4 hagati yaho, kandi nizera ko ari kimwe mu bikorwa bizoba bije kongera imbaraga itafari ku bikorwa bya na company. Hari vyavuzwe vyinshi cyane, naje kubwiyanje nakwirondereye urambwira ati ivyo bintu si byo sinzi naho babikuranye, kandi ifoto kuri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bagufatiye mu Kirundo ubwo amadeni agiye atarishwe. Uduha umuco muri rusange kuri ivyo bintu? Narabibonye nanje, benshi barabindungikiye, ariko ntabwo byigeze bibaho vraiment, ntabwo turigera dufatwa n'umuntu n'umwe. Mbara n'umuntu dukeneye n'ubu turi hano, ntabwo ndavyibaza. Sinzi impamvu babikoze, kumburengira ntibagiyeho n'ivyo twakoze, ariko ni uburenganzira bwabo, ariko si uburenganzira bwabo gucafuza izina ry'umuntu. Ni uburenganzira bwabo kuvuga ivyo bashaka, ariko batarengeye akarimbi. Kuba bari biteze yuko rino Jifizo sati baza kuririmba ku giteramo cyo citegura n'abantu benshi ntibaze kuririmba, nikaye kagorane kabonetse. Icyambere twabasaba imbabazi kubera ko hari ico twababwiye ntikigende ko twakibabwiye. Ikindi urazi ingorane zamaho mu bintu, igiteramo cyari kinini, cyarimo abantu benshi, cyarimo ibintu byinshi, cyarimo amajambo menshi. Kugira ngo tugire akantu nka kariya abantu babiri bagire bacererwe canke batatu, turubisabira imbabazi twebwe, nubwo bamwe na bamwe nabo ntazi ko bavyumvira, bamwe muri banyene gukora izo erreur, ariko twe nka na company twari twabatumiye tubisabira imbabazi ko tutibaza ko bizosubira mu event yacu. Igiteramo carabayimwe impinduka nyinshi, cacateguye kuri Jean de Dieu muri magistrunga kija kuri mess. Ako kano kadureza umuco muri rusange. Ako nta cyo nokavuga ko kanene, ariko ico nzi nuko
natwe twarifuza ko bibera aho twabwiye abantu bwa mbere, ariko hari igihe nyene biba ngombwa ko ukoresha plan B iyo twabona kwiza gutuma ibintu bigenda neza kurusha. Niye mpanuro wohereza abaririmbyi n'abantu bategura ibiteramo mu gucererwa cyane cyane ntushigikiye? Mu gucererwa abaririmbyi kutubahiriza amasaha, nta nubwo vyica izina rya company gusa, vyica n'izina ry'abakunzi bawe, kuko abantu bagukunda baba bakeneye kukubona. Abategura nabo bokurikiza amasaha, jewe naragerageje, urumva nta wiha amanota, naragerageje ko nshoboye, ariko ibindi birenga ko abandi nibo bobivuga, urumva sije no bivuga. Nkuno munsi tuvuga ko Fizo na Sati na Noji ata deni bafitiye bose bariho. Nta bantu tugeze tugirira amadeni, nta bantu tugeze tugirira amadeni, kubera ko iyo umuntu afite ibideni Patri, hariho ubutungane, urabizi, umuntu aragenda ubutungane bakamufasha, n'ibintu bisanzwe kugira ideni ry'umuntu. Ntabwo turi abantu dukora, turi abantu kugira ideni, sinibaza ko hari ikintu ari igitangaza kirimo, ahubwo banyene gufitirwa amadeni. Iyo ufitiwe ideni, hari abantu bajejwe ivyo bintu, abakozi b'igihugu batunganiriza buri muntu wese atabo batarenganije. So sinumva aho hantu ko hari gutegura igiteramo, akaba ariho na staff ikavamo ikaja kuvuga yandi majambo. Naye mpanuro wotanga nkuko twabonye Nelly Nat na Oscar bavuga amajambo, kandi twe tuzi ko bari muri staff yawe. Abo bantu sinzi, urumva umuntu nabivuze, umuntu avuga ibintu ashaka, ariko ikintu mpagarako cyane, reka duhagarare ku bantu nka Brarudi, tuvuga abantu nka ba Happy Famba, tuvuga abantu bagiye binjiza abaririmbyi bakomeye hano, tuvuga abantu nka za abo bantu bamaze kubikora, abantu nka ba Pole, urabona barashobora kuvuga ikintu ukacumva kubera ko babisemo experience, sivyo? Ariko urambwira ngo Smith yavuze, Smith ninde yakora iki, ivyo bintu arabimenyereye, uravyumva? So ariko iyo umbwira ati nkuba ati Brarudi urabona yaragiye ahantu iravuga ati dufatiye ku kuntu dukora pre-musique, uriya muntu uriya mujene yarakwiye kubigenzura, no chanza ngaho imbere nanjye nkavuga ati impanuro zanyu nazibonye, kubera ko they know, they have experience. Ariko urambwira nk'ubu jewe ndiko ndagenda nkomanta, Nelly Nat ntawenzi jewe, ndiko urambwira ndiko ndagenda nkomanta ngo ingene batwara indege, so ntazi no gutwara imodoka. Ivyo bintu ndabizi ko ubumenyi ubuhe, uravyumva? Reka turabe ibintu bituraba n'ivyo dushoboye, ibintu birarutana, sivyo? Jese nshobora kujya komanta ku bintu vya Banki Mondiale, ntafise na konte muri BCB, utize n'imba ndabizi, nta navyize, nta bumenyi, ntavyo nkora, urabitaho. Ibaze how crazy I will be ndiko ndavuga ngene Banki Mondiale ibintu bikora nabi, ntagira na banki y'amadolari muri BCB. Ni ikeka jambo bwira aba diaspora bagenzi bawe, kuko bamwe bavuga ati no mustoye mu diaspora, tuvuga ati ba diaspora babayescro bahomvya vya biteramo uko nuko bibesheye, ikeka jambo ushaka kubabwira ngo bahomvye vya biteramo, ibiteramo by'abantu. No ubu jewe igiteramo nakoze nije nagitegura, kubera ivyo bintu ndira nkubira igiteramo je reka nivuge ko sivyo, je ndakunda kwivuga kubera ko kuvuga abandi rimwe na rimwe harasanga bitaneme, ariko igiteramo je nakoze nije nagitegura, sivyo? Hanyuma jewe nyene kugikora nta muntu ndigera mbwira ko nahomvye, ariko no guhomba ni ibintu bisanzwe, ni business, n'ubucuruzi, sivyo? Turabadandaza, kudandaza harimo kimwe, harimo kunguka no guhomba, nta nikosa na rimwe ririmo, uravyumva? Je nta diaspora bagenzi banyiza kuvuga ko jewe ndaza kuvuga kuri nawe na company, uravyumva? Kuko nta numwe tugeze tujya inama ngene nkora ibi biteramo, ni ide yacu n'amafaranga yacu, nta deni ririmwo, niyo ryobamwe. Urazi kugira uronke ideni naho kuba ufise yindi standard, waza ko muri banki bafa kuyi ideni, uraba utagira na konti muri banki, ubona ideni navyo bariha abantu babikwiye, uravyumva? Niyo ryoba ririmo n'ibintu bisanzwe, ibihugu bigira amadeni, urabitaho? Ibihugu pana Jean de Dieu, umwana muto, ibihugu bigira amadeni bisaba ama credit, ibihugu nkaza Amerika zisaba amadeni kubera kandi aba ari intambwe yo gushaka hari n'igihe ideni, amadeni n'ibintu byiza cyane, kuko ama credit niyo mpamvu banki zitanga credit. None ubu turusha ubwenge banki, no banki zitanga credit kugira zifasha abantu, nimba byaranahabayeho, nimba binahari, c'est bon, babiha abantu babikwiriye, twese twobigira, bona twese tugenda tugasaba like ama credit, tugakora ibi unaka gakora ibi, igihugu cyotera imbere mu minota mikeya. Nico bitahora, ndiko ndabitahora cyane. Yes, nabo basaba ahubwo baze dukore, urabona? Nawe usabe, wundi asabe, twese tugire, dusaba amadeni twese, dukore ibintu biteza imbere igihugu, kore mu burimyi, nje mu bworozi, nanjye nje mu bwubatsi,
that's what igihugu gishaka. Ariyo n'umuntu yambwiye ati usanga umuntu atazi no gutegura anniversaire yiwe abo baraba ibaze nkandi naza nganje kuvuga ko uwo muntu no twe dutegura ibintu by'igihugu bitera iteka igihugu utavyumva ntakeneye no kuvyumva abavyumva baravyumva ntitwaje ngaha kumvisha abantu no twaje ngaha gukora ibintu dukunze ata muntu n'umwe yaduhamagaye gukora ndusanzwe tubana hano turafise iyo twaje tuje gukora ibi bintu ata muntu aduhamagaye. Nicaye wobwira woshimira nka leta y'u Burundi. Yashimira leta y'u Burundi umutekano yaduhaye kubera ko iyo uzanye abashyitsi nk'abariya uba ukeneye ibintu biri ku rwego ushobora kuba udashoboye wowe none ibyo ntinda biguha ni igihugu cyarabidukoreye kiduha iteka imbere y'abanyamahanga turayishimira cyane kandi tuyizeza ko natwe tugomba kubandanya. Sinogenda ntavuze cyane ku telefone ya Deben kuko nuno munsi urubanza rucabandanya mu gihugu cy'u Rwanda harabonetse uwayivye urashobora kutubriefinga gatoyi muri iryo yibwa ya telefone mu giteramo cyawe wari wateguye. Jewe nibaza ko meme na nyene telefone ntabwo afise ikibazo cya telefone uyu mwanya je kuvyo ku ma information mbona ikibazo iri ya telefone ni ibintu bisanzwe ntabwo Dobene kuri niveau yiwe yavagira ikibazo cya telefone ivyo byose abamuzi abamuzi n'abamubona ararengeye kugira ikibazo cya telefone y'amadolari 200 n'amadolari 1500 ahubwo ikibazo niba byihishe inyuma y'ivyo twagiye twumva nawe wumvise jewe ntafise ko ama information menshi reka tubirekere ubutungane abari bwo bubikora hanyuma Dobene we nyene telefone ni yatubwira uko afise icyo bivuga ko tuzomutega amatwi ariko nibaza ko Dobene bibaza afise ikibazo cya telefone ese ahubwo ikibazo cy'impamvu y'ivyo bintu nkuko nawe ndazi ko bifise ko amakuru amwe ico nico numva no bivuga ko nta bintu byinshi. So reka ndagushimire cyane nikaye jambo ubwira abakunzi bana na campaign muri rusange bari ngaha canke bari hanze mu koga musanzwe mukorera. Reka dufatire cyane ku bari hano abari hano tubafitiye byinshi nkuko twabivuze mu ntango kandi bazobibona tubafitiye package twibaza kwihagije turi kumwe nabo n'Imana bizogenda neza. Asante cyane. Baduhe umwanya baduhe imitima yabo ati tutazokora dushoboye kiretse cyo dushoboye. So reka ndagushimire cyane kiganiro open mic kubanyemereye kwashobora kumutuza cyane kandi nanjye ndagushimire bufatanye mutwereka biraduha inguvu we never stop tuzohagaraka kubera mwebwe. Asante cyane. Urakoze cyane.